For everyone people, my name is Tibudenga Mnyama Simba from Sweden from South. Muri bya bindi nyene muri rwa rugendo rw'ibiganiro tubazana ibiganiro tukaga n'abantu batandukanye aba bakatuganiriza byinshi tukatahurira byinshi tukiga byinshi cyane n'umunsi ndi Nyagatanga aho abarovyi basanzwe begeshereza ibipe eka n'ubwato butandukanye tugira tuyage byinshi n'abarovyi nabo dusanga hano ariko cyambe na mbere nagusavye wibuke ukanda subscribe share na commentaire yawe tuza kuyaga byinshi tuza kwiga byinshi ni mpore kabisa ndi ngaha tuko turayaga nashaka abariko turabashoye kumenya ati mbe ndi kumwe nande usazuri kumwe no bita Larson. Yes. Larson avuka he? Avuka Inyabigina. Avuka Inyabigina. Larson hano tugusanze naho basanzwe barobera ku kivuko. Mbe Larson asanzwe akora akazi nyabaki? Umurovyi. Mbe twashaka kumenya ibintu byinshi bivuye bihuriranye n'uburovyi. Uburovyi ni iki? Muri make uburovyi n'umwuga ugusaidia mu bantu bw'ubuzima kugira ngo ubeho. Urakaje nawo uri kuganya kugira ngo uburabayo ukenyero. Ya. Larson yinjiye mu burovyi ryari? Je muri make ntango ikirovyi umwaka nyene. Mbe uburovyi baravuga ko utaraba umurovyi bwite urabasinze umuterekwa umuki yagenze kugira ngo ube umurovyi bati waraciye muri izo nzira zose. Je muri make kugira ngo ube umurovyi sinovuga nashiye mu buterekwa nagiye moja kwa moja nyine shikando mikama shikandoba akazi barakanyigisha misi mikema nagataha nangura kusandaroba. Nize ntambamye ziri mu kazi k'uburovyi? Nambamye ziri mu kazi k'uburovyi ushobora guhura n'umuyaga ukavuga umuyaga mwinshi gato bugakunga sanga muragize ikibazo mu mazi gato bukuzura amazi. Nashaka kumenya mbe hajya mu burovyi hari ubwoko bungahe bw'ikirovyi? Ukirovyi hari ubwoko bwinshi. Hariho abaroba kuri kansinga, firemaya, imikwabu, ibipe, ni ibintu byinshi gose. Cyane cyane iyo muri mu ruzi nize ntambamye mukunze guhura nazo? Mu ruzi ntambamye cyane cyane bangamira abarovyi n'umuyaga. Hari ubwoko bungahe bw'imiyaga? Umuyaga no kuvuga yuko hari umuyaga dufate ari umuyaga uzuva ino muzamabanda ino. Umuyaga rero basanze muhaye muzuku usanga ari changamoto. Ubwato buragenda n'imashini nibuvaho ubu. Okay, reka tumere nk'abagushimira umwanya mutubaye ariko twongera tugusaba ugire akamo kamwe ushobora twe rumwe rusanzwe rudakora akazi ugaruka rwinshi rutinya akazi k'uburovyi kuko kenshi barakunze kuvuga ati kurara hejuru ya Tanganyika kurara hejuru y'uruzi bakunze benshi bakunze gupfa nihe impanuro ushobora guha urundi rwaruka rukura muri kano kazi? Ikintu murano hanura urundi rwaruka nuko yaba kuja mu barabara bakiga ibintu by'imyuga kugira ngo nabene bazaronka amara y'agasaboni kubera urupfu gogo naho utari mu mazi ushobora gupfa. Abenshi bavuga ngo ugiye mu mazi bavugira ikimara wapi sivyo ufumisi yawe yakwiye. Sasa mrakoze. Sasa Kwanza napenda nifahamu ndugu yangu unaitwa nani? Mimi naitwa Nzamimana Mustafa. Mustafa, tumekutania hapa Price sehemu ambao wavuvi wanapoegeshea mboga ama maikipe yanapoegeshea. Nilikuwa napenda nifahamu kwa mazingira haya wewe unafanya kazi gani? Mimi nafanya kazi uvuvi. Ulianza lini uvuvi? Bwana miaka 14. Changamoto ambazo ushawahi kuziona ndani ya uvuvi ni changamoto gani? Familia familia iko sawa kutokana na hii kazi ambayo nayotumika. Kuhusiana na changamoto, kuna wanaosema kwamba uvuvi ni hatari, watu wanaenda kuvua ni pale ambapo washaamua kabisa, kwa sababu kuna changamoto nyingi, kuna kukutana na majali, maji, wavuvi wengi kufa. Hilo unanichukuliaje? Hilo inatokea kutokana na mambo ya upepo. Hizo anaweza yani kitu kama upepo ndio kinasababisha wavuvi wengi wafanye hivyo, wao wanafia maji, ila sio sana. Nafikaga siku moja. Ikitokea sasa hivi unatamani kuacha uvuvi, unahisi ni kazi gani ambayo unaweza ukaifanya? Mimi kilimo ndo kazi yangu, yaani nikiacha naenda ni mambo ya kilimo. Kwenye uvuvi wavuvi, ili uwe mvuvi nilisikia kwamba kuna ngazi ambayo mtu anapitia. Tungependa utusaidie ni hatua gani mtu anapitia ili awe mvuvi kamili au kamilika? Maana kishaanza yani hiyo kazi kwanza lazima kwanza uanze kufundisha. Sababu wewe ukishamaliza kufundisha ndio unakuwa mvuvi. Ndio unaanza kufanya hiyo kazi. Ulianza uvuvi, ulianza kuvulia wapi? Mimi nianzia hapa. Wapi, sehemu gani ambayo ushawahi kusafiri ukienda kufuata uvuvi? Kongo.
Kongo sehemu gani? Yaani kuanzia Karamba mpaka Karemi. Tofauti gani ambayo ipo kati ya uvuvi wa Kongo na uvuvi wa Burundi? Yaani hamna utofauti wowote, japokuwa yaani kivuvi hiki kivuvi cha kuikipi sio na hiki cha nani cha kanchinga kinakuwa tofauti. Zipi tofauti ambazo zipo kati ya uvuvi wa filet maya na uvuvi wa ekipe? Ningependa nifahamu kitu kimoja. Nilikuwa napenda nifahamu kitu kimoja kupitia kwako. Wewe kama mvuvi ambao tayari wewe ni mvuvi kamili, kitu gani kwa upande wako ambapo unapenda uweze kukifanya ili uweze kushawishi vijana wengine nao waingie katika uvuvi? Hii kazi kweli sio mbaya, kutokana yani mimi nikiangalia miaka hiyo 14 nimeifanya. Kweli imenisaidia familia yangu. Kwa kweli nimekuwa yani hali sio mbaya kwangu kutokana na hii kazi ninayoifanya. Maana naona kama ni kazi nzuri kwangu. Nakushukuru sana kwa muda wako, nakushukuru sana kwa moja katika vitu ambavyo tuko tunaongea. Nahisi kwamba umenielewa na mimi na wewe tuko pamoja. Kitu gani ambacho unashauri vijana wengine? Yaani wa ndugu zangu ambao wanaweza kukaa bila kazi. Hii kazi ni nzuri, inalipa. Yaani wanaweza wenyewe kufanya, yaani mtu mwenyewe ambao hana kazi, hii kazi kweli sio mbaya kuifanya. Anaweza kaja tukasaidizana ili afanye zile angalia familia yake gisi na yeye itakayoishi. Asante sana. Menya namwe mwitwa bande? Ndi muhungu yitwa Melode. Nashaka kumenya hano mu kuruzi Inyagatanga musanzwe ukora akazi nyabaki? Sanzwe nkora akazi ko mu ruzi. Uburovyi. Uburovyi kuri wewe ubufata gute? Uburovyi n'ukuri ndabushimira. Iyo ngiye mu mazi n'ukuri umuryango urashikirwa kandi bigenda neza. Nanje muri ubu buzima kweri biranezera cyane, burafashije. Icyo kintu coba cyatumye utangura kuroba? Ikintu cyatanguye gutangura kumenya ko noza kuroba n'ubusomere bwaranteye. Ca ntangura nza kuroba ku bipe, ku buterekwa, kugera naho menya gutwaza n'imashini. Ubu ndabishimira cyane. Gushika hano masaha uwo umaze imyaka ingahe mu burovyi? Mu burovyi ndamaze imyaka 10. Imyaka 10? Nakaye kamotera ugwaruka? Ikintu ndofasha ugwaruka nkanze nuko nagwene goja tukaza turafashanya ngaha mu kirovyi tukaronka n'agahera ko kwifashisha. Nico ndobabwira. Okay, ku ruhande rwawe uravuga ati uburovyi umaze imyaka 10 kandi ukora uroba. Nashaka kumenya ikintu kimwe kivuye kuri wewe. Uburovyi nibihe bibazo umaze guhura navyo ku ruhande rwawe? Ibyo maze guhura ibibazo by'umuyaga. Umuyaga dutangura gutinya wa mbere n'uyu uri kurakubita ruko. Akaba ingunza. Ingunza na muri Bujumbura. Iyo ngunza nayo ni itabuye irinda gutwara abantu. Hakaba rero n'urubangwe nabwo turarutinya cyane. Imiyaga itatu niyo idukarira ngaha. Niyo dutinya. Hari umunsi uraba uri mu mazi ugahura n'isangane? Yego, turamaze kuzama kenshi. Nk'agasika kuri 50. Wowe uvuka he? Ku Magara. Uvuka ku Magara? Wahereye ku Magara uroba gushika Inyanzarake? Handi hantu umaze kuja ukurikiye ikirovyi? Tanzania. Ne tandukana hagati y'ikirovyi cya Tanzania n'ikirovyi cyo mu Burundi? Tanzania ku gipe turaroba neza nk'uko ku Burundi kandi bikagenda neza tutidoze. Hari kenshi bavuga ati imboga muri Tanganyika baraziroba ariko hageze yaho bagenda mu isoko zikabura. Biva kuki? Biravana n'ibihe byaho. Yego. Urakoze cyane.